twaraje gukorera igiteramo itura ahantu bitwa tura mu giteranyo muvuye gusiga muri Ngozi yego twaje gukorera igiteramo ahantu bitwa tura mu giteranyi tuzanana n'umuririmbyi araho yaririmbye ijya ndirimbo ivuga ngo agashitsi kakera nkako ndibaza muraye muharamu muyumva ngure tuzobigira gute kuri iyi si ya rurema yemwe bavandimwe ko turima nitwimbure andirimbira iyo refe yandirimba iyo refe acava iyo twaba twebwe mu gisagara twabamwo twebwe ahantu bitwa mu mihigo muri Ngozi hanyuma acaje Bujumbura ageze Bujumbura acarayisubiramwo ayikorana nabi kwanza acafuriza n'izina kimwe cyakubabaje niwe yavuye mu rubavu rwanje zo kujyana Bujumbura ndakwereke Tanganyika nushaka gufata kamenze kuja taringo twaririmbanye ngo yarahombye ngeme ngadandaza inyanya ngo hariya mu mihigo muri Ngozi kandi je byarababaje gose nta n'urunyanya je nigera ndandaza nitazomva no mu mutwe nini nivuga ngo bimama twibazovuga nta kindi yumvira ntaruguteranya bazomara inkwi bacanira amabuye ntacyo bokora utuma duhebana. Hello guys, muraho murakoze. This is Otofan Burundi. It's your boy Lion Part Lion official. Turasaba kuri partage mukore like mudufashe gusharinga ino video igere kure Facebook n'ahandi muri film zacu n'abose no bita besto n'aba no bita reka batwibwire bo ariko je ndabazi muri industry muri music ndende bon reka bo nyine babidondowe mazina. My name is Kio Changozi. Kio Kio Changozi. Niyo niyo zina ry'akazi. Izina ry'akazi ni Kio Changozi. Vuga duza kamiko gatowe. Vugira kuri mikro. Bakumva ko bagukurikirana je ndakuzi tubwira abatakubuza bariko bagukurikirana bon hanyuma mu bamfu bwawe sasa jewe abantu banzi ku izina rya Black ariko ndafise n'ayandi bagenda banyita ariko izina ry'ubustari ni Black izina niswe na papa na mama ni Nkunzimana Deo Gracias hanyuma hakabaho n'ayandi bakunda kuntazira meshi cyane baranyita ikinyobwa buzima Cyprina promotion dogite bite Black Mukombozi Reset Santus Reitaka dusubiremo amazina nawe twumviza uwayafashe andike muri commentaire uwayumvise andike muri commentaire twagiye sasa bakunda kunyita mama aka ikinyobwa buzima Cyprina promotion dogite bite Black Mukombozi Iriseri Santus Reitakaka mama yake je nataye ni Cyprina mega ni ibintu by'ubinyo by'ikinyo hanyuma akazi kose nagenda kora bagenda bakanyitirira kuvugana nabanje nkora mu binyobwa bya Cyprina Uganda bakora abenshi bayizi amazina yose rero nanagiye ndayakoramwe no kuvuga abo nsanze mu kazi
jewe nagenda ndabasipirimye kuko je nakora neza niyo mpamvu rero bace banyita ikinyobwa buzima Siprina promotion dogite bite Black Mukombozi iriserise Santus Reita kaka kubera kwisa Mukombozi usana Mukombozi bakunda kurimba nka Mukombozi iryo rya Mukombozi kubera twebwe turi muri music turi muri music reka twibande kuzina ryawe cyane cyane rya Black kuko niryo uri kubakoresha muri industry iryo rya Mukombozi naryo ryaje gute iryo rero rya Mukombozi twakunda kufata umwambiro tugusuka mu mazi tukavanga vanga hanyuma hakabaho ikindi cyuma cyayungurura umwambiro bitwa Mukombozi gikumbira ibikumbi byo hasi ndibaza uravyumva sasa rero muri ya mazina yanje vyabaye ngombwa ko naryo rijamwo kubera yuko ico cuma twakoresha gikumbira ibikumbi vyo hasi hagasigara umunene wo hejuru sawa reka tuje muri music yacu nawe nzokikuzanira nawe uzokimuzeko urakoze mbaye ndashima guys muze mu munyishurize atakinzaniye akinyongereye imbere ya frames yacu muze mukimunyishurize kandi tuzogisanga uri kakurikira no content wese ashiremo namba ziwe tuzomusangiza hanyuma boreka tuje muri music uyu munsi kubera muri kumwe kubera iki mwaje muri frame za Otofire Burundi muri kumwe sasa so uyu numushiri wanje Kameme ariko twaririmbanye n'umuziki no mushiri wawe kandi mwaririmbanye hatari rero yo byivugira nukuvuga muri nawe ari muri industry ya music kabisa ariko akabari n'umuntu wa hafi ngira ku mutima uvuga ni manager wawe byose mamaze gukora na featuring kabisa mamaze gukora indirimbo muri iyo cyangozi nyene muduha kapera reka kwanza twinjire undi mu nka zitatu zibiri cyangwa zirenga mbwa umwanya muto mu ma song yanyu iya mbere ivuga kiyo changozi mwadufatire wowe kiyo changozi sahongozi tauni ukaja buje tauni ugatikiza inganda ukaja bukimuyinga kubura ingirayo nakujanye mu gisagara nawe unshira mu gisaka ugenda uratigisha nguri kiyo changozi nahobwo wahereye imbere urara muri saro tokofi ntakindi uzopfa hasiza atari umugera wa sida uribuka cagihe tugenda ko kanyarutse urukundo twe nabandi bahungu yari jewe nabo duhiga ubugingo bwawe tuvaho ko kanyaru tujabuka ibusiga ni watevye ibusiga wahamaze imisi 3 tujabuka ingozi wahamaze imisi 5 tujabuka imuyinga kubura ingirayo muruka munda y'abahinda sintinyi bihinda cyankuri karakinda sinzoreka gukunda ngo nuko mbona inyuma imbunda zotuma mbunda mu bigunda mpaka mbonye uko mbunda Messi reka kajeje ngara mutama reka deba yacu tuyikora duhe umukobwa wacu twungutse mu muziki ndundi muri industry y'umuziki turashikirana kandi dukunda guha ikaze cyane umukobwa mushasha mu muziki nawe muhereza kamiriko gato nawe aturirimbiye kwiyo featuring ifatire ririmba reka tugire ko gatoya mu marefe wakoze nta ngorane yo cyangwa ziraramukunda kandi cyane biteye ubwoba nawe se mu mateka byose byarandagaye ko dukundanye nawe reka kumbure araza kugaruka reka tumaze jewe ndakuzi Black ndakuzi mu myaka ya kera ndakuzi ku ndirimbo y'abavandimwe ku ndirimbo Betty woduha agapira kuri bavandimwe kabisa jewe no kabaha kabisa iyo ndirimbo nta n'indirimbo burya jewe nkunda nkayo reka tuje kuri bavandimwe tuja kuri Betty yego yemwe bavandimwe turimo nitwimwe
amapfa ko yateye tuzobigira gute kuri iyi si ya rurema yemwe bavandimwe ko turima nitwimbure amapfa ko yateye tuzobigira gute kuri iyi si ya rurema ico tubahanuye ni bimwe bababwira mukaguma mupinga kuvyara ku rugero bizodufasha vyinshi abenshi baravyara bagaheruka bavyara ni naco gituma impfuvyi n'amayibobo biguma vyiyongera ewe mana yanje garukira iyisi nyimba ataruko ndabona takigenda kera bacumugani urukwavu rurakura ruko umwana abubu wo wawuca urukwavu iyo rukuze bacaba rufungura namwe nimunyumvire iryo bara mwibagara come on reka twagiye kuri beti nayo twihuta gose ndagukunda beti uzoba wanje ryari ko mukunda cyane ndaye ntakubonye beti bituma bintera kwiyumvira byinshi ndagukunda beti uzoba wanje ryari ko mukunda cyane ndaye ntakubonye beti bituma bintera kwiyumvira byinshi burya hari abantu benshi bakinisha urukundo kandi urukundo ari indwara na muganga atavura burya rutangura polepole mu minsi ugasanga rwageze kure beti ndizeye ko wahawe indero uruntu ndagusavye ntuzuhemukire uwo mwana abavyeyi n'abagenzi ntibakivuga rumwe kubera wewe wamaze kumutwara umutima beti uri mwiza twese kandi turabibona walahi imana yiremo wameze nkawe gusa natwe abahungu ntitwokwidoze ufise isura nziza nk'iy'umumarayika iyisesi izuba riraseruka bamwe bashaka kudutanya bakatureka nico gituma ntakeneye kumva ikintu na kimwe cyakubabaje niwe wavuye mu rubavu rwanje zo kujyana i Bujumbura ndakwereke Tanganyika nushaka gufata kamenzo kujyana muri Edeniroki urakoze hanyuma kuko reka turagagumye ndakavuga abantu bace banaka bona kanyiba kuko hari umuhungu hariho umuhungu yandirimbiye refe gusa kabisa iyo ndirimbo nyene andirimbira ndagukunda beti uzoba wanje ryari aririmba refe tu jibitero ndavyiririmbira kuko iyo ndirimbo yari yiwanje none twaririmba yaro no musuma ati baramunyivye rwati hazi wenda ndenze acha mutwara ari uwo muhungu rero andirimbira iyo refe yandirimbiye iyo refe acava iyo twaba twebwe mu gisagara twabamwe twebwe ahantu bitwa mu mihigo muri Ngozi hanyuma acaje i Bujumbura ageze i Bujumbura acara yisubiramwo ayikorana nabi kwanza acafuriza n'izina ariko yego nivyo turibuka iyo ndirimbo menga yari featuring na nimba atari banga menga mari kumwe na ntoze ya ujya mari kumwe sinzi ko mutwibutsa Dulkey kabisa yarangiriye nabi kirazira gusubira mu muziki w'umusitari mugenzi wawe utamusabye kumva ntiyigeze abigusaba cyane byagenze gute ko twumva indirimbo yari yiwawe ntiyigeze abinsaba ageze i Bujumbura ahubwo wewe yahise awusubiramwo agira kanansebya imbere y'itangazamakuru nk'uko kwanyu nyene ngo je ngo narahombye ngo ndandaza inyanya ariko guys niduje kure inyanya n'akazi umusitari ngo twaririmbanye ngo yarahombye ngeme ngadandaza inyanya ngo hariya mu mihigo muri Ngozi kandi je byarababaje gose nta n'urunyanya je nigera ndandaza romantic heri nacho nubwo reka tuganire ku by'umuziki urugendo rwawe rw'umuziki umuziki wawutanguye ryari jewe umuziki nawutanguye 2003 uzakamikro jewe umuziki nawutanguye 2003 hanyuma jewe
nkurikirana ibintu byo kurondera amafaranga no kwiga, hanyuma umuziki mba ndawuretse. Ariko we kubera ko yarafise umuntu w'iwabo amufasha, amuha amafaranga kwanza y'ubusa kuko uwo muntu w'iwabo yimbya n'inzahabu, acaje Bujumbura rero bica kugenda gutyo dutandukana uko. Hama acatangura kuza aramvuga nabi ngo narahombye kandi nawe aramahera bamuha kabisa, ndabesha kweri. Hanyuma mu rugendo rwa muziki twumva ko watanguye ke ni za imbogamizi umaze guhura nazo, nini zahe nyungu umaze guhura nazo mu rugendo rwa kuva 2013? Imbogamizi novuga ko maze guhura doza micro. Imbogamizi maze guhura nazo nuko twakoze igiteramo tuvuye ibusiga nyene, twaraje gukorera igiteramo itura ahantu bitwa tura mu giteranyo. Muvuye ibusiga muri Ngozi? Yego. Twaje gukorera igiteramo ahantu bitwa tura mu giteranyi. Tuzanana n'umuririmbyi araho yaririmbye ijya ndirimbo ivuga ngo agashitsi kakera nkako ndibaza muraye muharamu muyumva ngure. Ewa nabanyetura twe baradufashe neza, ariko wa muririmbyi twazanye bamufashe nabi, bamuteye ibibuni byo mu mutwe man. Ibibuni byo mu mutwe. Je byarambabaje aciye mvuga ati tura sinzo subira gukorera igiteramo. Ubu nzoza ndigumira muri Ngozi nkorera ibiteramo, ngenda busiga mu mihigo, Inyange Isongwe hehe mu mivo hose abariho nkorera ibiteramo. Kubera Ingozi kabisa baritaho umuziki, ariko tura umusitari wacu bakamutera ibibuni. Hanyuma niyo ijya iterambere naryo uvuga ko umaze kugira ko no munsi ukesha umuziki cy'iterambere yegereza kamiko no munsi. Iterambere novuga ko maze kugerako ni gishi cyane. Jewe kameme nta nzu nagira, naraje mu muziki nta nzu nagira. Simvuze ko ego urasohora umuziki amahera ntaza yose, ushoye nk'imiliyoni nka zibiri hagarukamwe nk'amaraki nk'atanu cyangwa imiliyoni. Ariko hari ibindi bintu nanje nungukiyemwo. Nagiye gukora ahantu bitwa Ikabasi, ahantu twimba amabuye. Aho hantu nta muntu yahagera no kukurasa bokurashe kuko bashaka umuntu nyene vyanyavyo nyene afise ibyangombwa byo kwimba butare. Ariko je kubera umuziki basanzwe banzi ko ndumusitari ndahageze barankunza ati Braki batangura kumpa n'ivyo nkwa baca bampa nakazi nca ndaronka amahera, niko kubaka inzu. Urumva sinzu gusa ubu mfise ngo ndafise ipikipiki yiwanje n'isaro 3 zimwa, fisemwe n'abakwaferi we ndibazura bazi. Hanyuma ikindi kirenze kuri ivyo ndadandaza n'akabutike. Kandi umuziki waratishije ubwenge, menya no kurondera amafaranga hirya no hino kabisa. Yego umuziki ni mwiza kweli. Urumva ko woba ikiyo c'abataratangura umuziki kabisa. Nigiki uhamagarira gwaruka ubona ushaka rusiyo mpano yo kwinjira mu muziki rutaratangura umuziki, nigiki ahanini wogwerekeza ku ugwaruka? Jiwe sasa kugira ngo ndabamenera ibanga giwanje nkoresha umuziki nuko bonyegera kuko ndabivugiye hejuru nanje ntanye ngo nobikura. Ariko hariho nabandi bakora gukurikirana bakuri na kure mu bihugu batosha kwegeye ushobora kubwira ako kantu bizeye? Jewe akantu nobabwira, ikintu nobabwira nuko umuziki nturirimba ngo ucuronka amahera ubwo nyene, ariko umaze kuririmba nubwo wotaha ukaririmba ugashora imitaye yawe ugataha, ariko mu nyuma ubona inyungu mu nyuma, kuko uragenda gukora nk'ahantu bakakubahira bwa busitari bakaguha akazi ukakaronka, hanyuma ugakora igiteramo ukaronka amahera, hakaza amarushanwa kanaka ugaseruka ugatoka, hanyuma
bigacamwo vure mukaronka amahera hanyuma n'ibindi byose bakunza atufa Burundi bo background irahindutse kubera imiburo twihanganira ni kuba ikirere kitagenze neza nico tumubona look igiye guhinduka industry watubwiye ko wubatse ufise moto ufise ibintu byinshi ubona umuziki ni igikorwa cyiza cyo kwinvestisamo cyo gushiramo amafaranga cyane umuziki ni igikorwa cyiza cyo gukuramo amafaranga ariko bikagusaba kuba ufise akandi kazi ukora kugira ngo ntiwice ibintu kugira uje kuririmba uba ufise akazi kaguha amafaranga ukuramwo ukaja gusohora umuziki ukagira iterambere ryo hirya n'irindi terambere ry'umuziki niwonona ibintu ngo uririmbe uba ufise akazi ukuramwo amafaranga ukaja kuririmba umuziki niyo mpamvu rero ugira nk'uku ukabona nawo urakuzamuye ariko ufise ibyo uhereyeko simvuze ngo umuziki ngo bagende ngo baguze amatongo ngo bagende mu muziki oya reka uguje igitongo aho naho biba atari ibyo umuziki urahiga akazi wamara kukaronka ukatuja mu muziki kandi umuziki urunguka kabisa kuko ubigizemwo impano bikagenda neza uraririmba neza hakaba amarushanwa hari igihe ushobora gutoka ugatsindira nk'imiliyoni nka 10 cyangwa 8 ukaca uhera kuri izo nyene ukakomeza uduga ni rya itandukaniro umaze kubona hagati y'umuziki wino mu gihugu hagati ni Bujumbura muri Meri itandukaniro ry'umuziki wino mu gihugu hagati ni Bujumbura ini wacu mu gihugu hagati nta maradiyo ahegereye ariko Bujumbura umara gukora umuziki abanyamakuru ubwo nyine bahageze bakawutora bakawujyana ku iradiyo hanyuma bagatangura bakawushyira mu mantuzenya mu maradiyo y'igihugu bakawumviriza kabisa bakasanga uwo muziki wawe bawukunze ari mwiza ubwo nyine igihugu cyose kikavuga kirawumvise ariko iwacu Busiga nta maradiyo ahari urinda kwipakiza kugira ngo ugere ahari amaradiyo y'igihugu naho nyine kubera ko utari uwaho ngo bakumenyere urinda gucora amani urinda gucora no kuvuga urinda gukora mu mufuko urinda gusorora urinda gutanga akantu utabariye ugwara nyine ngo ukora akantu nibe nawe nibo kumenya hanyuma muri fitire muri kazoza kawe urateganya kuzokorera umuziki wawe Bujumbura canke uteganya kuzogumukorera ino mu gihugu hagati ego nawe abanyamakuru we nawe uramba baje kuri ego nawe uramba baje umunyamakuru nawe umunyamakuru wagatangaza pe sasa kicho kibazo mani cyo ico kibazo niyo mudemu yokunyishurira muheri wumva nyine twokorera ino mu cyaro kweli wapi kwesi kweli nitokunda tuje mu muji sasa rero ntaguciriye mu ijambo icyaro nta numwe yipfuza icyaro bose baba bashaka kuja mu muji ahubwo ubuzima bwo kugera mu muji nibwo udapfa kuboneka oya hari abavuga ati bon cyo muziki wanje nzokorera ruguru ko umunsi babi tumaze kuganira bakaba bari focus muri yo hange yuko umuziki wabatezwa kuwukorera ruguru muri Meri Bujumbura nta ufatiraho nk'icitegererezo uko inspira
mwaba ba star bakuru bakuru oya ni wo mubura hariho sasa umuntu ufatira kw'icitegererezo ni umusitari twakoranye igiteramo muri komine Giteranyi bamwitwa Roriro. Sasa Roriro burya naramubonye ndamukunda ndavuga ati ewana nanjye mpaka mbaye nka Roriro ariko Roriro ageze kure ariko nanjye mpaka nzomera nkawe turakoranye igiteramo ijoro ryose Roriro yashitse nko mu masaa moya z'ijoro kuri stage natwe rero twahageze kare tubanza kwakira Roriro saa moya z'ijoro aba arashitse acaja kuryama avyutse neza avuye kuryama aca azanana n'umutambukanyi wiwe tukesha ijoro ryose niyo mpamvu jewe n'uyu munsi Roriro mvuga ko ari we noreberako naho bandi Roriro na Bifesi abantu ndabakunda kabisa. Bifesi yego kweli Bifesi numva nawe ndamukunda. Hanyuma tutarandiriye ni yahe ndirimbo ya Roriro shashi nimba uyizi zina uramukurikirana kabisa. Ni yahe ndirimbo shashi aruka gusohora abakunzi muri commentaire bariko badukurikirana baza kutubwira nimba wibeshe canke nibo batubwira ko umukurikirana cyangwa utamukurikirana ariko ni yahe ndirimbo shashi ya Roriro ariko romani birashika nkavuga itariyo kubera jewe urabizi nahora Uganda nahora Kampala niyo je nahora ariko novuga n'uwonzi gusa sirazima mushasha ariko n'uwonzi sawa katujanye muri rusange nuwahe ukunda gukurikirana gose uvuga ati ndazi nk'indirimbo ziwe zibiri zitatu kandi neza tunagira ko uduhana kapera ziwe kumbe yakumva yumve ko afise uwundi musani mugenzi wiwe amukurikirana. Hariho indirimbo yiwe ivuga ya kera jiwe ndirimba nawe ico gihe yasize ko nk'imyaka nk'itanu yonyene cyangwa 10 iyo ndirimbo burya n'ubu nitazomva no mu mutwe indirimbo ivuga ngo bima matwi bazovuga nta kindi yumvira ntaruguteranya bazomara inkwi bacanira amabuye ntacobokora tumadurebana umviriza mu kiragace k'ibondo amaraso y'Imana yaraeza karamuririmbira akaguteranya bazoryoherwa bitwa marakwankana bamara imirambi ijoro n'umurango bibaraguza bavuga amajambo ese imigambi yo kutuganisha no kutucanishamwe yaga nyamara bebe Roriro ndabona indirimbo zawe ukuntu n'abasore ba bagenzi bawe zikomeza zibahezaga iyi ndirimbo riri kirabafasha muri ino minsi iyi ndirimbo ya Roriro riri kirabafasha muri ino minsi iyi ndirimbo nuko murayenjoyinga bien nubwo yaririmba indirimbo uko zingana kose ariko iyo ndirimbo ntaza yibagire niyo yamuzamuye iyo ndirimbo yaramuzamuye hanyuma ni yahe ndoto y'ibisazi ugomba wiyumvira nawe ukavuga nti nzohava ntayishikako wumva ari big oya nta ndoto n'imwe wawe iyo uvuze ko ikintu utazogishikako mugishikako nyene burya uzi ko ikintu utazogishikako ntigikunda ahubwo uriremesha ati iki kintu nzogishikako ike dorongeri nivyo hanyuma ni shahe
ni yahe ide bisa cyiyumviro canke indoto reka tubivuga uko wiyumvira uzogutwara iminsi niwayigera kuzokumva ati iyi ni ya ndoto yanje yari hejuru. Jewe ikintu niyumvira sasa ikintu nipfuza gukora indoto ya mbere nshaka niyo kuzokorana umuziki na Roriro hamwe n'ujya musitari nawe ndibaza numuyobewe. Sasa rero musaba ikintu gitoya muzorebe ukuntu duhura n'ujya musitari Roriro Bifesi umuntu agukeneye arabyumva uzamushikira kumbure azokwironderera ego bishobotse kweri. nimwagaruka kuwa gatanu muzoze mumunzaniye murakoze. hanyuma akajambo k'agasunika rugi kugira turangize ikiganiro cyacu. akajambo norenza ko nuko nanje nungutse. urazi icyo nungutse? nungutse umusheri wanje. Nurapuseka eti iragarafiye sanza miseko miravatire sa moteri kumva maki. asante cyangwa reka tangize ikiganiro cyacu. ndabona natwe twumva muri Siba Romantic Show kandi hari music show. ciao hasa Isa.